Bifes on the floor niho yakoze interview mu gatondo bamukoresha interview kubijanye cyane bagarutse ku kibazo bafitaniye na Dramati bamubajije ati mbega Bifes on the floor mbega Dramati mupfiki konzi mengo vyaraheze kuko abaririmbye bo mu bindi bihugu ntibigera bagiranira amabifu ageze hiyo hose. Guys, urumvirize niwumvirize ivyo Bifes on the floor yise yishura mwako kanya ubona ko ivyo ari karishura ataguhengeshanya ubona ivyo ari karishura byose biba bivuye ku mutima bivuye ku mushaha ubona ko avyushiye yitonza atuje. Guys, niwumvirize amajambo yahise yishura mu uwo mwanya kuko bamubajije ati mbega Bifes on the floor Dramati mupfiki ko haheze imyaka n'imyaka kuva 2022 muri 2022 mushwana mbega ibyanyu bizoherera hehe nta numwe arasabana imbabazi n'uwundi kuki abaririmbye b'abarundi mugiye kugirana amabifu kuko indirimbo zirakogwa ariko zimaze gukogwa hari ibindi mwebwe tudashobora kumenya hagati yanyu kuko ni vyinshi muduhisha niyo mpamvu dukeneye umuco akakanya ubwira abafana bawe icyo mupfa na Dramati cyangwa icyo mupfa muri rusange. Guys, mbe Bifes on the floor wibaza yaciye yishura gute? Guys, nico gihe rero wumvirize ivyo yishuye Bifes on the floor nico gihe muri utaragira subscribe ukore subscribe kubijanye ku buryo ibiganiro byose bishasha bikomeze kugushikira kugiye. Hello bite so jende basamura meze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkaba nitwa Japhali Demosa cyangwa te promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka kazi narababwiye ko ari je mushinga bateka y'umuziki w'u Burundi muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize udakeneye kumva no haguruka ugende kuki wanje niba hasomburusa ku kazi ndabibutsa umuntu utaragira subscribe nico gihugire subscribe kuburyo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira kugiye. Guys, nababwiye ko ari je mu promoter wo mu Burundi ari kuri mvura yo mu promoter ni jewe ndakuriza nkagenda mbonye nshitse nkakubwira ururuka mbandanye kuko n'ugisikita nanje nico gihe rero wumvirize ivyo utigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe kuko nije mu promoter ndabatamo amakuru ameze neza amakuru akiri mashasha amakuru atarayivumbi amakuru akiri mabisi. Bifes nawe bamaze kumubaza ico kibazo cha Dramati bafitaniye ingorane hagati yabo aziserura azibwira abafana ico bapfa umusaza Bifes on the floor mu kinyarufura cishi cyane mu mutuzo ntangere ubona ko ivyo ari karishura byose biba bivuye ku mutima ataguhengeshanya atakujya umunwa atabwoba aravuga ati ataguhinda agashitsi aravuga ati. Bifes yaciye yishura ati umujournaliste yari karamubaza ivyo bibazo Bifes yaciye yishura ati jewe na Dramati ntacyo dupfa kuko jewe nawe vyaraheze twarasabanye imbabazi urumva ifura urumva umusaza Bifes on the floor je narababwiye guys narababwiye ko uyu musaza azobavuna ane murapinga ngo Demosa ngarabeshe ni wumvirize rivyo umusaza aciye yishura kuko naho nyine bongeye kumubaza ati mbega dj cyangwa djPauline woshobora kubahuza. Guys, niyo mpamvu rero jewe nje ngaha wumvirize ivyo utigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe. Ako kanya rero Bifes on the floor yaciye yishura ati jewe Dramati ntacyo dupfa twarasabanya imbabazi kandi byose nibaza ko vyaheze kuko ibibaye hagati yanje nawe cyangwa ibibaye hagati y'abaririmbyi si ngombwa she tuvyerekana mu bafana twarasabanya imbabazi apana ariko mu gusabana imbabazi ngo vyabindi ngo dusubirane ngo ubugenzi ngibiki no ni peace ndengana n'abarengana kuko si ngombwa tugume twamana misi yose niyo nyishu Bifes on the floor yishu yo mu journaliste. Guys, ako kanya bahise bamubaza ati mbega djPauline nawe uwo kubwira ugende uhuze djPauline na dj wobikora cyangwa ati bagiwe na kiri ku aki.
Nubundi Bifes on the floor mu kwishura ataguhengeshanya ubona ko ivyo ariko aravuga vyose biba bivuye ku mutima ataguhinda agashitsi atakujya umunwa ari gupowesha cyane aravuga ati so jewe yo batanshiramwo jewe yo djPauline iyo atamvuga mu bandi ko andi kirobezo jewe nari kuba narabahujije kandi jewe byaye kuba vyaraheze vyose baba barameze neza ataguhengeshanya bose baba barasabanye imbabazi kandi ibintu biba bimeze fresh. Iyo niyo nyishu yishuye Bifes on the floor kuwa mubajije umujournaliste uwo bitwa Kaboss. Guys, bega ibintu bizohera hehe ko Bifes on the floor atakujya umunwa akubyiza ukuri akakubwira ati jewe iyo batambwira ko ndi kirobizo imba naratanze ukuri kuzu ndababwira ati subirana nta mpamvu yo kwankana kuko mwese muri kariyeri y'ubuzima nta mpamvu yo kwankana ni mukunda. Guys, urumva umusaza Bifes on the floor ariko muyibukiye mbere ya byose igituma ivyo byose avyishuye Bifes on the floor yaho bigeze kuja imbere y'ubutungane atanume yigeze abitwarira kumve beshi biyumviye ngo ni kiki abandi bavuga ngo nivyo. Guys, nagenda babwira ati ijya yari kiki nivyari ivyo bwari ububeshi jewe narababwiye ko jeje most bababwira amakuru ameze nabi kuko je ntanga umuco ndakubwira ivyo tigeze wumva cyangwa wigeze ubonesha amaso yawe nico gihe rero wumvirize ivyo ndakubwira. Icyo ndagusaba rero umviriza ivideo yose ihere ukuremo ikigwa cyane cyane ubumenyi muri ino video kuko abaririmbyi b'abarundi n'abantu bagoye cyane kandi hagiye urabitondera urakoroka uranyerera kandi uragwa kandi uravunika. Niyo mpamvu rero ndababwira ati umviriza ino video yose irindi ihera ndababwira imva n'imvano ya byose aho byatanguriye kuko guys niyo mpamvu ndababwira ati umwana b'igihugu nta kwicara bari ku kivi kandi murabona ko umuziki w'u Burundi watanguye kubona ibara ryawo kuko abaririmbyi bose bari ku kivi bariko barakora kuko iyo bakeneye ikintu kimwe gusa bariko baraharanira umuziki w'u Burundi ugere kure no mu makungu bawumenye. Guys, kuko abana b'igihugu bacu abana b'igihugu cacu bariko baraduza ibendera biciye mu muziki. Mbe ndakubwiye ibendera kuduza ibendera wumva iki cyangwa ugatahura iki? Kuduza ibendera biciye mu muziki guys ni nko kuja mu mahanga ukarekura ugatanga vibe imwe y'ibisazi ugatanga vibe imwe y'ubumesha abazungu bakaryoherwa cyangwa n'abandi abanyamahanga bakaryoherwa cyane cyane mu bindi bihugu biteye imbere bitazi u Burundi kuko hari ibihugu bimwe abanyagihugu bamwe batazi igihugu cy'u Burundi cyangwa ibihugu byo muri Afrika ariko mu uwo mwanya ni isaha ugasanga igihugu cy'u Burundi kiravuzwe biciye mu muziki kubera vibe watanze biciye muri za ndirimbo zawe uhibongoza ubereka ko u Burundi bushoboye kandi u Burundi mubaho. Niyo rero ndakugira ati kuduza ibendera igihugu kikamenywa mu mahanga abanyamahanga bagakimenya bagitirira amasari bakavuga ati kiriya gihugu kivamwo Big Fizzo cyangwa Satubi cyangwa Kidumu cyangwa Loriro bakamenya ati kiriya gihugu kivamwo abaririmbyi bakomeye cyane kandi abaririmbyi batanga vibe imwe y'ibisazi vibe imwe y'ubumeshi. Niyo mpamvu ndababwira ati kuduza ibendera ni hamwe ukora igikorwa mu mahanga abanyamahanga bakavuga ati ikintu igihugu cy'u Burundi ni umwana aturuka mu gihugu cy'u Burundi yashitse ngaha nyene mw'iki gihugu ukabajukumiza mubwo buryo. Niyo mpamvu ndakubwira kuduza ibendera nico gisigura guys. Niyo mpamvu rero ndababwira ati abana b'igihugu bari ku kivi ntibicaye bariko barakora hasi hejuru kukire bareba umuziki w'u Burundi ingene wo trending umenyekana East Africa ndetse n'isi yose. Niyo mpamvu rero umuruho bakura mu ndirimbo. Niyo mpamvu ndakubwira ati rero umuririmbyi w'umurundi we ndetse n'umuririmbyi wese aturuka mu bihugu byo hanze cyangwa nunga hanze y'igihugu cyo mu gihugu niwo mugirira amakosa ku bikorwa byiwe yakoze kuko ukimara kumugirira amakosa ashobora kukubwira nabi cyangwa akagumerera nabi kuko araza umuruho aba yarahakuye yarahasize kuko aba yarakoze cyane. Niyo mpamvu ndakubwira ati umuririmbyi wese mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu
nta muririmbyi n'umwe wokorera ikosa cyangwa yokora indirimbo ukayifutsa kandi uzi neza umuruho abikuramwo. Barashobora gukora audio akayimara ko umunsi wose cyangwa iminsi ibiri, kandi ivyo ariko aravuga byose biba vyanditse, ariko avuga byose, ibintu byose biba vyanditse biri ku rutonde, kandi ibintu byose ariko aravuga aba yaje yariyumviriye amaze hafi nk'ukwezi kose indirimbo iri mu mutwe. Ugasanga ageze muri studio agira ingorane nyinshi zitandukanye, ugasanga n'ivyo yiyumviriye muri iyo misi yose byose byafuditse mu mutwe, ugasanga atangoye aze ndetse mbere ayemaze kuyimara iyo audio tugasimbira kuri clip video, usanga itwara uburyo bwinshi cyane. Niyo mpamvu ndakubwira ati indirimbo y'umuririmbyi uyifuse. Niyo mpamvu rero usanga abaririmbyi b'abarundi cyangwa umuririmbyi wari we wese, umu artiste wese ava mu bihugu cyangwa ngaha mu gihugu, niyo mpamvu usanga rero utomukwigera umubangamira muri kariyeri yiwe y'umuziki, kuko ivyo wubatse uri kuri abomora ashobora kukwitwarira cyane, cyangwa agatwarwa n'agashavu cyangwa mu gashwana, ugasanga arakugiriye nabi mu bintu utari witeguriye, kuko umuruho yahasize n'ivyo bikorwa vyiwe. Urumva rero ugiye kubomora ivyo yubatse, usanga kenshi na kenshi umuririmbyi usanga no kukwica yo kwica, kuko arazi imidugo yaduze, arazi ubumanuko yabanutse, arazi ingene yakikamye, arazi ingene yagiye urugendo runini kugira ivyo bintu abishikeko. Niyo mpamvu rero uza gusanga umuririmbyi wese, sino ngaha mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu, umuririmbyi wese umurenganije no kukwica yo kwica, kuko arazi umuri wabikuramo. Guys, ico nje ko rero si kindi guys, ingene kimeze abaririmbyi b'abarundi, mwibuke ko amajambo amaze imisi avugwa, mwibuke bamwe bavuga ati n'amakiki, abandi ngo nivyo, abandi sivyo. None umuco n'uyuhe? Murazi ivyo djPauline ivyo bapfa na djPauline, murazi Kiriku ivyo bapfa na djPauline, murazi ivyo Bface on the floor ivyo bapfa na djPauline. Guys, kandi murazi ivyo bapfa na Dramati, Bface ivyo bapfa na Dramati, ibyo byose murabizi. Niyo mpamvu rero nje ngaha ndababwira ati tekana, umushinga amateka y'umuziki w'u Burundi yashitse, kuko ahari ntawigira ahegera, kuko aguha amakuru ameze neza, amakuru atomoye, amakuru atarayivumbe, amakuru. Guys, mwibuke bimaze imisi biba cyane ku mvururu y'indirimbo yakozwe na djPauline, haba kuri Nagaso n'indirimbo bakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda yitwa Jose Chameleone. Guys, indirimbo bakaba bayitwa Sinokwirarana, yari imaze amezi 8 guys, ariko iza gufutwa, ariko ibintu byaragenze neza, bimeze neza, ibintu biri wanene. Guys, rero mwibuke ko djPauline yigeze kubeshegwa ko yitwariye djPauline, yongera babesha ko yigenze kwitwarira nyene Kiriku, kubera bari kumwe mu ivyo indirimbo.